igihugu kimaze gushika ku ntambwe ishimishije cyane cyane mu byo kwakira abanyeshuri, kuko nki mu mwaka w'ibihumbi 2019 abanyeshuri bakiriwe bangana ibice 121 kwijana ufatiye ku bategezwa kwakirwa bafise imyaka yo kuja mu ishuri, kandi yuko byagumye byongerekana ku buryo mu 2022 ibice vyanganye 130 kwijana. Ariko rero hariho n'ivyo usanga harimwo ingorane. Turavye mu myaka mu ishuri shingiro turabona abana bategezwa guheza igice ca mbere, turabiye ko bategezwa gushika mu wa gatandatu bakiri bakeyi cane bangana ibice 48.9 kwijana. Mbere abaheza ishuri shingiro no kuvuga w'icenda bakaba ari bakeyi gusumba kuko bangana ibice 25.6 kwijana. Tukaba twibaza cane cane gituma yuko ari umwimbu ugenda ugabanuka bijanye nuko ngirango n'inyigisho zigenda zitamera neza. Umwimbu ugenda ugabanuka kuko barabitwereka nk'imu vyigwa vyagizwe n'icigwa mpuzamakungu bita PASEC, kirerekana yuko mu myaka ya mbere amanota bameze neza, ariko uko genda utuga niko bigenda bigabanuka. Hariho umugambi leta irikira ifatanije nabo bafatanya mu gisata c'indero harimwo n'urunani bafashe bige irikira shaka gushira mu ngiro. Uyo mugambi urerekana neza yuko imvo z'iryo gabanuka ry'umwimbu yoba riva ku nyigisho z'abigisha, inyigisho bwa mbere zijya biga mu mashuri, mbere n'inyigisho zijya biga bari mu mwuga wo kwigisha. Mugabo kandi yuko biva ukuntu abana biga mu mashuri ukuntu bimeze, mugabo bikava kandi n'ukuntu uburyo dufise bukoreshwa. Barerekana yuko inyigisho biga mu mashuri, abigisha biga mu mashuri mbere nize biga bariko barigisha zitajanye n'ibihe vy'ubu. Ikindi nuko tudafise abigisha bashobora, turahashimikira cane muri bafashe bige, bashobora kwigisha aba bana bagendana ubumuga. Bategezwa kugira abigisha bafise ubumenyi n'ubushobozi bwo kubigisha. Mugabo turabona yuko muri iyi minsi atabigisha dufise. Tugiye mu bijanye naho abana bigira, turasanga abana bakenya intebe, ugasanga mbere ku ntebe imwe yarigenewe abana babiri hicara 4. Mugabo tugasanga hariho igice c'amashuri cane cane kikorwa ko nizo ngorane. Aha twovuga kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu, aho usanga intebe yari mu kwicara ko babiri, muri rusange yicaramwo 5, yicarako 5, urumva gica kiba ikibazo. N'ibitabo turasanga bikenye cane cane mu myaka ya 5 n'iya 6, ariko mu mwaka w'indwi kugeza mu w'9 nta kibazo c'ibitabo kiriho. Hanyuma icigwa cakozwe kuvyerekeye kijanye n'ivyerekeye kugaburira abana kw'ishuri, kiratwereka yuko aho abana bagaburirwa kw'ishuri n'umwimbu uba mwiza cane. Kiratanga akarorero ku ntara za Kirundo na Cibitoke na Bubanza, aho usanga amashuri arimwo bagaburira abana ariho baronka umwimbu mwiza cane gusumba aho batabagaburira. Ibiharuro birabitwereka. Hanyuma tugaca dusaba yuko hosibigwamwo kumbe urutonde rw'ivyigwa rukaheva rukafatira mu bihe vya none, kandi hosibigwamwo kandi hoba ibintu vyo kwigisha
bijanye n'iki gihe ukuntu abantu bigisha, mbere tugashira imbere ukuntu abigisha bomenya kwigisha imigwi minini minini kandi bagakoresha ubuhinga bwa none aribwo twita TIC, kandi bakabigisha n'ukuntu bigisha abanyeshuri kugira umwimbu ugende neza. Twokongerako kandi yuko inyigisho zoba zijanye n'abagendana ubumuga, kuko ubuye si igihe co kwibagira abagendana ubumuga. Abagendana ubumuga bakigana n'abandi batabugendana, hanyuma inyigisho mu kwigisha bagafatira kuri ubwo bumuga bwabo.